Mwebwe mwese mudukurikirana turasubiye kubaramutsa tubipfuriza kuroranirwa mu mahoro y'Imana. Wewe udukurikirana raba munsi y'iki kiganiro ko wamaze kuba umunywanyi wa Mabayi Media TV canke utaramuba. Nimba waramubaye usanga handitse abone canke subscribed. Nimba utaraba umunywanyi wacu naho usanga handitse s'abone canke subscribe. Woca rero ufyonda aho handitse s'abone canke subscribe, uhejeje uce ufyonda kuri ako gakengeri ubona aho nyene uca ubona handitse toute canke all, abariho uca ukorako. Wabikoze uko tuvuze ibiganiro vyacu byose tuzoja turashira kuri Mabayi Media TV bizogushikira byoroshe. Uyu munsi rero igenekerezo rya 10 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 aha muri Komine Mabayi habereye ikiganiro ku makomine 3 y'intara ya Cibitoke. Ayo makomine nayo akaba ari Mugina, Mabayi na Bukinanyana. Ico kiganiro cari cerekeye gutororokanya ivyiyumviro bya bene gihugu kuvyerekeye irimbura ry'ibitigiri by'amoko kugira ngo hakugwe canke hakomezwe mu ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta, mu nama nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane nk'uko ribitegekanya mu ngingo yaryo y'amajana 289. Iki kiganiro rero caremeshejwe n'Icegera ca kabiri c'inama Nkenguzamateka afadikanije na buramatari w'intara ya Cibitoke. Tubamenyesha ko inama Nkenguzamateka ariyo yahawe ubushobozi canke ububasha bwo kurimbura kubijanye n'iyo ngingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Ikaba rero yahawe ikiringo c'imyaka 5 ngo izobe yakoze ico gikorwa. Ikibazo rero nyamukuru cashikirijwe bene gihugu cari kigikurikira: mbega ku bwanyu mubona ibitigiri by'amoko byo bandanya byisungwa muri leta, mu nama nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane? Nimba byo bandanya byisungwa, nayahe makenga atuma muvuga ko byo bandanya byisungwa? Nimba mubona byohinduka, nayahe makenga atuma mushigikira ko byovanwaho muri izo nzego twavuze? Abene gihugu benshi rero umumwe wese yatanga iciyumviro ciwe kuri ibyo bibazo byari byabajijwe. Ico kiganiro carangiye Icegera ca kabiri c'inama Nkenguzamateka ashimira cane abitabiriye ico kiganiro, anabibutsa ko bariko bazunguruka mu ntara zose kugira begeranye ivyiyumviro bya bene gihugu bishobora kuzobafasha mu gufata ingingo kuri ibyo bibazo. Reka tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, tubipfuriza ibihe byiza naho ubutaha.